watunga urutoke mw'itangwa ry'isukari mu manyanga azwi kw'izina rya Kabura Ferdinand. Amakuru dukesha ijisho rya RPA muri zone ya Buruhukiro avuga ko kuri uyu w'Imana hari hatunganijwe inama ihuza abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD warongoye umugambwe mu gacimbiri, akaba yatanze itegeko ko isukari ihabwa abitabiriye iyo nama bonyene. Ariko ikintu cyadutangaje nuko hageze gutangwa isukari usanzwe atwara ku gacimbiri Nyabigonze bita Kabura Ferdinand yaciye ategeka abantu batwara inama shingiro abanywanyi banyu bitwa ko bitavye inama isukari niyaza ntibazoronka. Ejo ku munsi wa gatatu isukari yaraje barayishikanye ishitse bakibazana ya mariste utariyo na sukari waronka. Abanyagihugu bo muri zone ya Buruhukiro mu ntara ya Rumonge basaba ko iyo ngendo yohagarara abanyagihugu bose bagahabwa uburenganzira bungana. Tukabona ariko ari ibintu bitangaje cyane aho isukari isigaye mu migambi kandi twari tuzi yuko isukari y'abenegihugu bose. Twasaba yuko n'ukuri ibi bintu vyohagarara, isukari y'abenegihugu bose, nta muntu wo kuvuga ngo umusenderefite cyangwa umusenderefite ngo naronka isukari ubundi ntayironka, ikaronka abantu bose nko kuri abagenewe bose. Mu ruganda rwa RPA twarondeye urongoye zone ya Buruhukiro muri Ragenda Yohani atungwa urutoke muri ayo manyanga avugwa mw'itangwa ry'isukari ariko niyitavye telefone yiwe ngendanwa.